Ego mwebwe musanzwe muba mu gihugu ca Canada imbere yuko ko muri bimuza kubikora niki byukuri cyabasunikiye inguvu zivahe? Inguvu zivaho gukunda igihugu no gukunda aho nataye uruzogi ku mutumba navukiye kuko je nakuze kera ngaha hari ibitoki byinshi cyane byiza by'akarorero rero niyumvire ko noshobora ko noza kugira ngo twongere tubigarukane nkoranye na bene wacu bo kuri umutumba. Inguvu naho ziva zo gukunda igihugu kandi no kugira ngo dutange natwe intererano mu gihugu cacu. Toke byarahonye wacu ku musozi wa Masango bihonye ubu ndavye umuhinga yaje atwigisha gukora ibitoke byatugwiza imbuto niwe yazanye ubuhinga bwo kutwigisha. Rero akamaro bidufitiye nuko imbuto ziza zikomeye zitagira ingwara tugahingura tukikoya amase tudafise igitungwa tudafise ingurube tudafise impene tudafise inka tugatera mu mirima yacu amase twakoresheje mu no mwaka w'agatasi namase twihinguye neza n'ubu twikuma ashuri yo kwigisha n'abandi abantu kugira ngo bahinguwe amase yo kuzoyimisha impeshi bivanye nuko tutokwigwa twavuga ngo turonde ibitungwa biducokesha hariho abakwiye konka kanoti ko kugura ivyo bitungwa natwe tudashoboye konka ko kanoti twabonye ko aya mase adufite akamaro kanini. Uyu munsi ngahaye bariko batanga imbuto z'ibitoke ibitoke maramasenge mutsinga aha turi kuri Noir ahaye uyu n'umusinda mbatuye muri Noir ahangaha ndawushire mu kadumbugu kugira kazonage. Inyigisho numvise ngo babigishije guhingura intuze amavuta mu mavoka babigisha kwitegurira ivy'imivyaro bitoke kano kanya rero kubitoke ibitoke ari cyo bizokumarira nyuma yo kumenya kuvyikorera. Ego twe kugira ngo twihinguye bino bitoki z'ubwoko bwose ibimamasenge n'ibisahera sugufi ubwoko bw'igitoke bw'ibwo bwose. Ego twafashe umugambi wo guhingura ubwoko bw'igitoki c'ikimamasenge ubwoko bw'igitoki c'ikiganda baceta ikiganda ikisahera kimwe c'iminomere kugira ngo tuzogwize mutsinga ivyo twayavyize kwitarike ejo naho itarike y'ukwezi kwa mbere twatonze hano mu Uganda rwo guhingura amavoka twahingura amavoka neza tukaronka amavuta. Nahimana Alphonse n'umurundi aba mu gihugu ca Canada aho avuka muri komine n'intara ya Muramvya umutumba Masango ari nico ari karamarira abavuka mutumba biwabo kandi kigaragara nkuko babimushingire ntahe ibi yakoze niki kimusunikira kubikora bimarika karera abikoreramwo mbega abikora gute? Nitwa Nahimana Alphonse akaba arije fondateur wa NCDP nkuko musanzwe mubimenyereye dusanzwe duha imbuto zitandukanye kuri ababanyi bo ngaha kuri umutumba wa Masango nkuko mwari mubizi twaratangwe tubaha imbuto z'ibiharage tubaha iz'ibiraya tubaha n'iz'ibigori hanyuma ubu naho dugeze ku mbuto y'ibitoki ariyo tugiye gutanga uyu munsi naco gituma rero twashaka kugira ngo tubabwire akamaro k'iki gitoki c'ikimaramasenge hamwe n'ibisahira mu bisanzwe ku mutumba wacu wa Masango no kuvuga ko bitoki bisa nkaho vyaheze. Rero muri NCDP ico twifuje kugarura ibitoki bimwe vya kera by'ubumaramasenge n'ibisahira bya mutsinga nkuko kuri basokuru bacu byari bihari. Rero nico gikorwa twariko turakora uyu munsi nkuko muhejeje kubibona. Ejo bitoki biva hehe mu bikuye he kuvuga ko vyahonye? Ibyo bitoki no kuvuga twafashe abahinga basanzwe babizi
nka innovation canke n'ubundi buryo bushasha bazanye kubigwiza hama babishize mu majere mwara naco gituma nkuko baberetse byagwiriye hama uko bimaze kugwira akaba ari iyo misinda muje kubona byahinguwe n'aba bantu banywanyi bo ngaha ba NCDP ariko bavyigishijwe n'abahinga twazanye ariko nibo bavyihinguriye. Ego mwebwe musanzwe muba mu gihugu ca Canada imbere yuko ko muri bimuza kubikora niki byukuri cyabasunikiye inguvu zivahe? Inguvu ziva ku gukunda igihugu no gukunda aho nataye uruzogi ku mutumba navukiye kuko je nakuze kera ngaha hari ibitoki byinshi cyane vyiza by'akarorero rero niyumvire ko noshobora ko noza kugira ngo twongere tubigarukane nkoranye na bene wacu bo kuri umutumba. Inguvu naho ziva zo gukunda igihugu kandi no kugira ngo dutange natwe intererano mu gihugu cacu. Ubu mugeze he hanyuma mwifuza gushika hehe muri kino gihe cy'umwaka wa 2024? Nivyo mumaze kuza ngaha kenshi ngira ngo mu gihe cashize mwaje turiko dutanga imbuto z'ibiharage n'ibigori n'ibitungwa hama ubu naho muje tuje gutanga imbuto z'ibitoke. Aho twifuza gushika rero ni kure hashoboka kuko niba hari koperative yaronse ubumenyi nkuko mwabivuze ni koperative Niragira Community Development Project kuko nejo barize gukora amavuta avuye mu mavoka. Ukuvuga ko rero imigambi dufise ari miremire cyane twifuza ku musozi wa Masango uzogera kure hashoboka. Kubu nkurikije ko raporo bampaye ni imivyaro shika ku majana 4 hanyuma kandi ngira ngo nibindi bizoba biriko biraza hama byose dufise cyo bihabanywanyi. Akamaro ko gucisha guca muri iriya germoire iriya tuta mwabonye kugira ngo turonke ibitoki bitagwaye mwabona kuko ngaha ku musozi wa Masango murane ko ibitoki byarahonye none byahonye kubera habaye ingwara no kuvuga rero kugira turonke ibitoki bitagwaye ni hajya twaririye kubicisha muri germoire murayumva kandi mwarabonye ko bakoresheje n'umuti bashize mu mateke ajya magoma umuti ntuzeye ugwanya urubabu hamwe nabijya bizinu biza bituma arico mubona hariho ntuzeye bitoki bica bigwara ya madirisiba n'ibindi sivyo. Hanyuma rero ibitoki dukeneye ko ibitoki rero by'ibisahira tuzoba tubona ko dufise ibitoki bifise imino myiza igitoki kininiya haba n'akamara amasenga. Ibitoki byose bizotegwa munsi y'ahantu hari imikobeko muracumva nukuvuga waciye wa mukobeko uyu muronane ko ndabereka ngaha muracumva aya mase avuye muhira iwanyu aramanuka ari kumwe n'amazi agaca ategaha muracumva aha muri uyu murongo ngaha hanyuma uyu musinda w'igitoki uzocuza kuwuronderera aho utera harimwo na ya masenya baregazo hejuru ubu munazi kwikorera mwavonyerga yo hejuru kandi n'imikobeko mwarayiciye abatarayica mugiye kuyica kubwisha hama iki gitoki muca mugitera munsi y'uyu mukobeko ngaha murahibona ucugitera aha ukimbika ugacushayo na ya wa mwavu wose kugira ngo kimaze kiriko kirakura imizi iciza kudaha amazi ngaha mwayibonye icidaha amazi n'ifumbire ibitoke rero bikazoca bigenda biri musi y'umukobeko muracumva. Nitwa Bigirimana Patrice nkaba ndi umunywanyi wa NSDP. Uyu munsi ngahaye bariko batanga imbuto z'ibitoke ibitoke maramasenge mutsinga aha turi kuri Gerenoire ahaye uyu n'umusinda mbatuye muri Gerenoire aha nganda ushire mu kadumbugu kugira kazonage iki gitoke kugira tukibatwe twagikuye ku gitoke nyina wacu tugikuye ku gitoke nyina wacu twarakizanye ngaha ayi turagihwata imizi yose turakurako hanyuma turagica imitoto yose cazananye hama turagisaturamwo kabiri aho hantu hanaga umutoto toke
byarahonye iwacu ku musozi wa Masango bihonye. Ubu ndavye umuhinga yaje atwigisha gukora ibitoke bwa kugwiza imbuto, niwe yazanye ubuhinga bwo kutwigisha. Rero akamaro bidufitiye nuko imbuto ziza zikomeye zitagira ingwara, kandi zirazigwira gose. Nk'ubu turafise imisindire nk'300. Mwavuze ko ivyo bitoki bitandukanye bikiri bitoya gutyo murashobora kumenya kubitandukanye? Yego, turashobora kubitandukanya kunyene biri ndabibona n'ubu. Imitoto ntibisa? Oya, imitoto ntibisa. Nk'uyu musinda mfise n'imara amasengo yo. Uyu n'imara amasenge, iki ni mutsinga. Ubiravye ntibisa. Jewe nitwa Hakizimana Siniya wo ku mutumba Masango. Yego, Siriniya. Yego. Yego. None Siriniya, umunsi tubona uri muri rino shirahamwe, urimazemo igihe kingana gute? Jewe ino shirahamwe ndayimazemo umwaka wose. Yego. Yego. Ku mbere yuko kumbure utubwira ibijanye n'ibi bitoki muheje guhabwa, hari akarusho urabonaga mupfaso kuba uri muri iryo shirahamwe? Yego, twe twabonye akarusho kanini. Twe twabonye akarusho kanini mw'ishirahamwe. Ishirahamwe ryatwigishije ibintu byinshi. Ryatwigishije guca imisege mu ndimo zacu. Twe tugeze guca imisege mu ndimo zacu twabonye yuko imisege ya kijambere twaciye atacihwanye nuko n'indi misege twaha dukoresha. Yego. Twabonye ko iyo misege no mu kindi gihugu cankwe mu yindi misozi atahandi bayayica atari kuno mutumba wacu. None kuva wewe iruhande yiyo kumenya ivyo byo guca imikobeko. Yego. Ikindi kintu wungutsega mupfaso n'igiki uri muri rishirahamwe? Ikindi kintu noba nzi cyane mwa ino shirahamwe. Ishirahamwe ndayizimwe byinshi cyane. Twazi guhingura amase y'ikirundi yo hejuru. Munyabayega yo hejuru tugahingura tukikoya amase, tudafise igitungwa, tudafise ingurube, tudafise impene, tudafise inka, tugatera mu mirima yacu. Amase twakoresheje muno mwaka w'agatasi namase twihinguye neza. N'ubu twikuma ashuri yo kwigisha n'abandi abantu kugira ngo bahinguye amase yo kuzoyimisha impeshi, bivanye nuko tutokwigwa twavuga ngo turondeye ibitungwa biducokesha. Hariho abakwiye kuronka akanoti ko kugura ivyo bitungwa, natwe tudashoboye kuronka ako kanoti. Twabonye ko aya mase adufite akamaro kanini, mbenu aya mase asumira cyane gusumvya n'abo bantu b'ibitungwa. Ndetse hariho ababanyi benshi bagiye impande zacu batagiye amase, bakaza tukabaha ko n'imbegeti, baravuga ati twebwe kuba ubumenyi muriko muyiga dukeneye kuza kwiga natwe muze muratwigisha. Yego. None ga mupfaso Siriniya, nk'ubu numvise muri rishirahamwe bamaze kubigisha ibintu byinshi bitandukanye. Yego. Hari n'inyigisho mpora numva ngo zibahuza nk'abakenyezi, hari inyigisho numvise ngo babigishije guhingura intuze amavuta mu mavoka, babigisha kwitegurira ivy'imivyaro bitoke. Kano kanya rero ku bitoke. Ibitoke ari cyo ubona bizokumarira nyuma yo kumenya kuvyikorera. Ego, twe kugira ngo twihinguye bino bitoki by'ubwoko bwose, ibima amasenge n'ibisahera, sugufi ubwoko bw'igitoki bw'ibwo bwose. Ego. Twafashe umugambi wo guhingura ubwoko bw'igitoki c'ikima amasenge, ubwoko bw'igitoki c'ikiganda, baceta ikiganda, ikisahera kimwe c'iminomeme. Kugira ngo Mutsinga. Mutsinga. Ivyo twayavyize kwitarike ejo, naho itarike y'ukwezi kwa mbere twatonze hano mu Buganda bwo guhingura amavoka. Twahingura amavoka neza, tukaronka amavuta, tukikorera ifiti mu mavuta y'amavoka. Eka. Onye twamaze kubona yo ku bakenyezi ba hano ku mutumba wa Masango, tugomba tucirige ku bwishi, tuzogishiye mu ngiro tukikwiyagiza no mu yandi amakomini yose, Bukeye izonka, na Mbuye izonka, na Kiganda izonka, na Rutegama izonka, ndetse mu isaha muramvya hoho ni ku kivuko cyaho, kuko tuzovyiga ku bwishi twayavyize. Gwara ibitoki vy'ubumaramasenge birahona. Hanyuma n'ibitoki vy'ibisahira arivyo bita mutsinga
birahona ndetse n'ibindi bitoki. Yego. Uyu munsi none kuva babahaye zino nyigisho bagaheza bakabahana bino bitoki. Twumvise ngo ni namwe Imana vyikoreye. Hama baranabibahaye muje kubitera. Yego. Harakarusho mutubona bizogira hayi wanyu. Akarusho ni keshi cyane. Kuko nk'akarusho kazoboneka. Ibitoki vy'ibisahira bizozimbuka. Natwe abanyagihugu tugice tugifungure tugira amagara meza. Tangira no mufuko abigira ikibayo. Akaca haba akarusho ko kuronka akanoti ko kuyikorako. Yego. Nuko. Okay. None muta hajya ko ubukoko mutumba babigishije kumbure kuvyigirira. Wowe ko buhinga ufise urashobora gufata kuri biriya bitoki ufise ukavyigirirako. Donc ukitegurira imivyaro. Ubidukikije nyine ubworozi mu ntara. Bandungitse bavyati gendura bivyo bintu hama uraza kutubwira ivyo wabonye. Rero jewe nagira nshimire ubu muntu yiyumviriye kuzana uwo mugambi wo kugwiza imivyaro y'ibitoki. Nukuvuga ni imivyaro mishasha itagira ingwara. Ahandi hoho ibitoki vyari vyarahonye. Harageze n'igihe baratujana kwiga kugira turabe novuga turaba abaganga uretse ko turaba agoronome turaba n'abaganga b'ibiterwa. Rero twaragaburanye bamwe baraja hakurya za Busimba impehe abandi baraza ngaha mu masango ndazi hari umugoronome yemera imbeshi baramuzi ndazi yamaza kubagendera akabarabira ari ugwaje igiterwa icari cyo cose akakizana canka akamuhamagara ati ngo ndabire jewe byabaye ukunuku ndabire ivyari byo hama akagutekerera n'impanuro akakubwira umuti woja gukoresha canka akakubwira ati ikinye nta muti wacu baho umuti wacu nukukirandura ukagitakure. Rero je ndashimye cyane imivyaro y'ibitoki mugende muyibungabunge muyifate neza kumbure dusire kubona ibitoki ahandi wabona gatoki kweri kariko amahanda 2 3 imihanyu idafadika mugahandi bibaza tugiye gusura kuronka ibitoki vyiza kandi vyinshi mugende mu vyigwiri nimwe mwabigwijije numvise ko ari mwebwe mwabigwijije je ndazi beshe bon ndazi harimwe abanzi mugani baza ko atari benshi. Okay, hey guys, nizere ko meze neza. Uyu ni home dishanyuma ubwo muhungu wanyu. Eko twagira tubamenyesha ko irwanda yuko tubashikiriza bigiye biganiro bitandukanye kuri AGACIRO MEDIA. Twagira turaba presenter ino service shasha duriko turakora kumashira hamwe, kuma ONG, kuma club, kuma kohale. Donc abari bose iyo migwi bafise bumva bifuza kugira ivyambagwa bimwe bisa byanditse ko kumwe mwese you are welcome. Donc kano kanya turiko dukora amasakoshi mugabo ivyo ari byo byose ko mubishaka birashoboka. Nimero ni 68 013 513. Welcome.